Ako niko kanyamuneza karanga abenegihugu bo muri komine yagutse ya Karusi hamwe n'intwararumuri bakaba bariko barakira umukuru w'igihugu aho yaraje kwifadikanya nabo mu gusiga isima icanze n'urucekeri mu masomero ariko arubakwa kw'ishure shingiro rya Gahahe muri zone Nyaruhinda. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE akaba yamenyesheje ko urumuri rw'amahoro rwatumye hasasagara amahoro mu Burundi, ati rero ko igihugu gitekanye abarundi nibakura amaboko mu mpuzu ahatarimye hose baharime maze bagwize umwimbu. Yemwe ndabasabe umuntu wese azabona ivyatsi bitaribwa avuga ati uyu ni umwasi ubikureho ucushiraho ibiribwa biruzuye ibiti turatera ivyamwa dutera ibiti bishobora kubana n'ibiterwa inkaratusi ntizibana n'ibiharage murabizi none kwereka dutotera amakereveriyo tugatera imiremera imisebeyi imihumure tukabitera bibana n'ibiterwa tukagira y'amashamba tukogera tukagira n'ibiterwa hanyuma tugira umusesekara dushore. Imbona kazoza y'Uburundi rero ni imbona kazoza dushaka ko umurundi umwe wese azovuga ati je ndifise jewe ndifashe. Umukuru w'igihugu yasavye kandi abarundi ko bo kubaha indongozi aca bahamagarira ko mu mwaka w'2025 botora neza babanje kuraba abazobagirira akamaro. Ariko ragira ndababwira ahantu hari akajagari nta terambere rihaba kuko mu iterambere bibuze iterambere hariho kutumva no kutumvira indongozi. Nico gituma dukeneye indongozi zikanura, indongozi zibona iyo zijana ihanga. Nk'ubu ugiye ukabaza musitane ruti musitane wewe iri hanga ryo muri gitaramo kuri jana amajahe agaca abwira ati je ndahabona iyo ndayijana shaka ko mu mwaka w'2040 bose atanumwe azoba atarara ku matera. Ntibishoboka? Birashoboka, twarabibonye birashoboka. Akavuga ati nivyo kugira dushikeyo twoca hehe, kugira umwene gihugu aronyera ku mufuko yoja hehe. Twabamyesha rero ko umukuru w'igihugu yaciye agenda yemeye ko azoca atanga mu kiringo c'ukwezi kumwe amadirisha n'imyango vyo kugara ayo masomero, aca yemera mbere ko azoca abubakira n'utuzu tw'ubwiherero kugira ngo abanyeshure bige ahari isuku. Buri amatara azoca baza jewe emwe tuzoja mu matora rimeze neza ryugaye amadirisha ariko isima isize byose bimeze neza. None urumuri ariko zoko nyene ntuze aka namwe gozoko nyene mugabo jewe nzana ibikoresho namwe amaboko abafundi fanya kazi nanje zane ibikoresho mu mezi make tube turihejeje. None hari n'amezi hari amezi abiri yohera ukwezi kumwe ukwezi kumwe bura amatara twihaye ukwezi kumwe iryo shure rizoba ryaheze zoca ndabakira utuzu twasugumwe twiza tw'abanyeshuri. Ego kumaze iminsi ndabibona yuko utuzu twasugumwe amashure menshi ntagira utuzu twasugumwe twiza, zoca ndabakira utuzu twasugumwe twiza muba basirimu namwe naha naho kwigira isuku kubera neza mugabana namwe mubabwire batera amashugwe hamwe ishuri rishitse ko uva utotaha kubera ari mw'iparadizo. Hano hari amashugwe haba ari heza cyane. Abana abigisha ari ngaha bana namwe gutera amashugwe kibe igikorwa cyanyu. Nze ngaruke nsanga ibintu byose ari mahwi. Ikarusi Aloyizi Ndayisaba ku bwa radio Nderagakura.
twese hejuru ibiganza ku